iri competition imeze neza cyane. Umunsi wa mbere ubona publication kuri Akezanet wari he, wari mu biki muri rusange? Nari muhira. Ucibona gute? Nari muhira et après byahuye na the fact yuko to kill time. I would do karaoke at home, a lot of them. So kind of I was enjoying them, so I did want to sound nice. So I would do also voice training. Yeah. Ce qui a fait que je me sentais beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est comme si tout le monde avait une histoire. You're a musician, ready to start, and I'm just a karaoke girl coming. So it really felt good to see I had a chance, I had a shot, kind of. Yeah, it's a thrill. Video comment muri community canke ahandi hantu muri family canke wazakiri gute zari zimeze gute? Okay, the comments were really nice quand la vidéo yasohotse. Muri contest niho nyene wabona abantu l'audience bamwe bari un peu novuga sur le retrait parce que naririmvye mu congereza turi mu Burundi, donc hariyo une partie batanezerewe bataronse ico bari bashatse, kwa kundi batabiteze yuko exactement. Donc moi je me suis dit est-ce que vraiment j'aurai mon public? Donc la vidéo est sortie, nkabona plusieurs commentaires dits positifs, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc j'étais très reconnaissante envers les gens. Atwite ko basinye natama kuzohera basi. Les interprétations zizobandanya cococo. Oya harano ndi gushaka kwinjira nawe ugashaka gusohoka wewe. Cyakwe. Ndi gushaka ndagusange. Nzokubwira usange. Nta kibazo. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmvyikazi. Ndakora mu kici. Ni sawa cyane. Nitwa Channy. Je suis très enchantée de te faire ta connaissance. Naza kunza kwisanzura mvuge mu birimi byose bishoboka parce que igifaransa. Nta kibazo umva harimo utuntu twa donc vraiment sure. Yeah. Mu diaspora. Oya sindi wundi umurundi kazi. Diaspora. Ari habarundi. Oya nagumye nga mu Burundi Patrick ndata. Ari abantu iyo bagiye bakamara y'ukwezi kumwe. Nagumye nga. Badge. Chozo rashira mu tuntu twa then you know. Non, je suis confortable. Biba bimeze neza cyane. Urakomeye nawe? Je vais bien. Abantu benshi twakumenye muri higanwa ryateguwe competition yateguwe na Akezanet the traditional yari competition imeze neza cyane. Umunsi wa mbere ubona publication kuri Akezanet wari he, wari mu biki muri rusange? Nari muhira. Ucibona gute? Nari muhira et après byahuye na the fact yuko to kill time. I would do karaoke at home, a lot of them. So kind of I was enjoying them, so I did want to sound nice. So I would do also voice training. Yeah. Ce qui a fait que je me sentais beaucoup plus à l'aise. Donc non seulement je m'amusais, mais aussi j'essayais de me perfectionner. J'étais là. Let's go try. Churaza cyane. So washyizera abantu bashika nka ijana amajana abiri bariko bariyandikisha. Muri groupe turi 200. Hama haca haza 180. And then baratubwira yuko baza kudushira, baza gufata nos images ijana baragenda. Je pense hama 80. On fait took part muri contest. Yeah. And then 10 were chosen. Yeah, 10 bambere muri competition wari urimo. Wari uvyiteze? Cyangwa ufite confidence? 50-50. I was this is my first trial. Ndi kumwe n'abantu who are kind of used to it. Yeah.
of course nyine nahuye n'abantu bari baje nka jewe pour la première fois tentant leur chance en tant que débutant. Mugabo bizarrement ils avaient eu un passé dans la musique, c'est-à-dire bari bamaze gutangura kwandika izabo, bari barahuye n'umuproducer kugerageza gusohora iziwabo. C'est comme si tout le monde avait une histoire. Wari umuniyokama muri ivyo bintu. You're a musician, ready to start, and I'm just a karaoke girl coming. So it really felt good to see yuko I had a chance, I had a shot kandi. Yeah, it's a thrill. Okay. Video irasohotse, muragize shooting, murarecordinze na bajoye, murahejeje, barayipostinze kuri post kuri Akeza. Video comment muri community canke ahandi hantu muri family canke wazakiriye gute, zari zimeze gute? Okay, the comments were really nice quand la vidéo yasohotse. Muri contest niho nyene wabona abantu l'audience bamwe bari un peu novuga gute sur le retrait parce que naririmvye mu congereza, turi mu Burundi, donc hariyo une partie batanezerewe bataronse ico bari bashatse, you know, kwa kundi batabiteze yuko you know exactement. Donc moi je me suis dit est-ce que vraiment j'aurai mon public? Donc la vidéo est sortie, nkabona plusieurs commentaires dits positifs, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc j'étais très reconnaissante envers les gens. Utegura iki mu gihe wabonye ko ivyo vyabaye? Nari nteguye iki? Utegura iki, uteganya iki, uvuga ati nagize mu congereza ariko hashikiwe bamwe n'abandi bazoshikirwa n'ikindi gihe. Definitely hari indirimbo mu kirundi nkunda kandi shaka kuzozisubiramo, nazifatiye umwanya. Umuntu ashaka gusohora ijwi, kuvuga amajambo correctement, ntibavuge ngo afise accent. Nirimwe gusa. Icococo. Ego. Uramaze kwiyumvira cyane uvuga ati ndonse nk'umuntu ashobora gufata cyangwa abantu ashobora gufata bakaza bakashimye management kanshiramo uburyo ndashobora gusohora songs wanje nazizi wawe? Yes, definitely. Nyaza yuko aho benshi, moi je parle pour moi-même là, bandi reluctant kuri ivyo bintu, sishaka kuvyitamo parce que juste le talent est là. Shaka kubifatira umwanya, shaka kuvyitondera, ndamutse soye ikintu abe ari ikintu ndi fier, atari ikintu simbirako parce que juste l'opportunité était là. Mais si c'est un son, ifise mon nom, aba ari ikintu bandi fier kandi ntihutiye gusa. Hariho abantu tuntu twabo tugenda bukiye muga tukaba tumeze neza. Hariho n'abandi bintu byabo biba vyinshi bikasohokana n'ingoga. Je comprends. Woturonka bike, mais la qualité est libre. Quantité, qualité, donc tu as tes accords. Qualité. La qualité. Je compte la quantité. La quantité, ok. On aime bien la diversité. Qui va dire ça for now, no one. Bibaza no kwa umva ni hatari nyene tu. So ariyo comment basize ko kuri page Facebook y'umuntu agufelicita, wowe wayakiriye gutigira? Narinezerewe cyane, that's one. Donc novuga gute, je suis contente yuko bashaka kubishima, hama batari trop sur le négatif, mais bari open no kubona bitandukanye. Umuntu aririmba mu congereza, aririmba abantu batamenyerewe, c'est aussi une influence dans le style musique, de musique mu Burundi twumviriza. Donc oui, j'étais reconnaissante. Bimeze neza cyane. So ni competition ya retardation muri DC urimo, hanyuma no munsi uri mu biki bakwitege guti nyuma y'ihiganwa? Muri no minsi ndi ari muhira. Ari muhira aratekereje. Ndatekereje bon. Ego pour l'instant ndiko ndahereza kw'ishuri, donc ndatwagwa kenshi n'ibijanye na stage. Pour le moment la musique petit à petit, peut-être à ma reprise sur Instagram. Oui. Sinon nta kindi kiro. Dans mes moments de loisirs en tout cas, yeah. So
atwitege ko basinye na tamam nzohera basi les interprétations zizobandanya cococo oya harano ndi gushaka kwinjira nawe ugashaka gusohoka wewe cyakwe ndi gushaka ndagusange hano nzokubwira usange nta kibazo so ikiganiro ni open mic ni ikiganiro dushimira n'abakunzi b'ikiganiro open mic kuba badukwikiranye cyane nibaza ko vuba uzobisohora cyane tuzoye mwishoza nzogusanga muhira yajye nyine atanga kubimenya ni keka jambo ubwira aba bigeme cyane canka abafasoni canka abakobwa bakinyenzi ngo ni ikintu kijambo kimwe abagabo abagore abakobwa bakinyenzi baba bari mu kintu kimwe bagitinya kubabwira bagatinyuka kuja mu ma competition nk'ibi ni keka jambo babwira. Premièrement novuga gute novuga basohoke de leur zone de confort bareke gutinya akenshi umuntu yigumya kwa aho baza kuvuga iki banza wirabe wiramukiyo wishime wikunde et donne-toi cette chance siko hama usubije amaso inyuma tu pourras regarder les choses et dire que tu n'as pas de regrets. Donc je sais que la vie c'est pas seulement kiluka inyuma il y a aussi une partie personnelle cette partie où vous keneye quoi créatif donc muzi urimo vyose ziteho c'est juste pour ton bonheur donc donne-toi la chance d'être heureuse muri make. Takushimye cyane. Merci. Asante. Merci Patrick, c'était un plaisir. Merci sana. Kuba waje muri Akeza net zogomagara n'ikindi gihe nutaze nzo gusanga muhira. Bano bisanu bibeye. Vas-y on musanga tu. Ça, asante. Merci beaucoup.